Ubundi ikintu c'ishari ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gifata abantu benshi cane kandi benshi usanga batazi impamvu ishari riba ryabateye. Ishari kandi burya coba ari igiki? Ishari ni amarangamutima mabi umuntu ashobora kugira biturutse ku bintu runaka, akumva agiriye ishari umuntu, yumva yuko urya muntu atari akwiriye kirya kintu ariwe yari agikwiriye, ivyo bigatuma yiyumva nabi ku rwego rwo hejuru. Ivyo rero biratuma ubwiwe ntanezerwa kandi ataravye neza bishobora kumukwegera no mu zindi ngaruka zituma agirira urya muntu nabi bivanye n'ayo marangamutima mabi amwuzuyemwo. Rero tugiye kurabira hamwe mbega riva kuki? Ni gute umuntu yiyumvamwo ishari? Biba vyavuye kuki? Ikintu ca mbere gitera rero ishari ni ukwigereranya n'abandi. Nimba ushaka kutagira ishari, reka kwigereranya n'abandi. Ubuzima bwawe reka kubugereranya n'ubuzima bw'abandi bantu, kuko abenshi bakunze kugira ubuzima baguma bagereranya n'abandi bagenzi babo, bakumva ngo naka ageze kuri uru rugero, mbega mumbonera ageze kuri uwe, akumva ko ategerezwa kumuba hejuru. Imisi yose abantu bama bagiranye ubuzima bwabo n'abandi vyabakwegeye mw'ishari. Ikintu ca kabiri ni ukutagira icizere muri wewe, kuba utifitiye icizere. Ibi biratera abantu benshi cane mu buryo batazi kugira ishari ry'abantu. Ni ukuvuga yagenda mu kintu ntiyigirire icizere ko agishoboye, hama haza uyundi yifitiye icizere agikora, agaca amugirira ishari kubera ko mu buryo nawe atazi yumvise amugiriye ishari, ariko intandaro yavyo ya vyose yavuye kuba atari yifitiye icizere, bituma adakora ivyo bintu kandi yari kubishobora. Bigatuma rero uwari yifitiye icizere abikoze we ugasanga vyamubabaje, ugasanga yamugiriye ishari, yatanguye kumuvuga mu bantu nabi, kandi iyo ari kwigirira icizere nawe ibintu vyari kugenda neza. Ikindi kintu ni ukugira ubwoba bwo gutakaza ikintu. Ibi akenshi bikunda kwibonekeza iyo abantu bafitaniye ubucuti. Reka dufatire nko ku muhungu n'umukobwa, ugasanga bafitaniye urukundo, ugasanga nk'umukobwa canke umuhungu yagize ubwoba yuko azotakaza umukunzi wiwe. Iyo rero abonye abandi bantu badasangiye igitsina bariko baraganira, ugasanga agiriye inzigo, akamana ko mutwaye vyakomeye, bigatuma atangura kumva bagiriye ishari, ku buryo baravye nabi anabaha n'ishano canke akabakuraho, vyavuye ku kugira ubwoba bwo kumutakaza. Rero si vyiza kugira ubwoba bwinshi burengeye urugero bwo kumva umenga utakaje ico kintu mu buzima ntiwosubira kubaho, kuko ibi bikwegera abantu benshi ku kintu kijanye no kugira ishari. Ikindi naco gikunda gutuma abantu benshi bagira ishari ni ukipfuza ibintu woshikako mu buryo burenze urugero, hama ivyo bintu ugasanga wewe ntibikunze mu buryo bunyarutse kubishikako, haza uwundi yagira amahirwe ugasanga arabishitseko mbere aranabirengejeko, ugatangura kumwanka mu buryo nawe utazi. Rero si vyiza cane, nubwo ari vyiza kugira amarangamutima canke kugira intumbero ushaka gushikako, ariko si ibintu twari dukwiye gushira ku mutima ku buryo bishobora kudukwegera mw'iyi ngeso mbi yo kugira ishari. Ikindi naco ni bivanye n'ahantu umuntu yakuriye. Ahantu umuntu yakuriye bakwereka ngo umuntu bategerezwa kugira competition, abantu bakereka yuko umuntu arusha ibindi uwundi muntu, aba afise agaciro kanini cane, birashobora gutera abantu kugira ishari. Rero si vyiza ko uha amajambo cane n'agaciro amajambo y'abandi, kuko umwe wese afise ico yaremewe. Hari umuhanga yigeze kuvuga ngo bose baciye ubwenge, bamwita Albert Einstein, ngo bose baciye ubwenge, ikibazo nuko baja mu bintu
bose bimwe kandi badaciye ubwenge muri bimwe. Ati inkende uwoyijana koga yonanirwa, ariko ati uwoyijana kurira igiti niyo ya mbere. Ati ifi nayo uwoyijana kurira igiti yoba iya nyuma. Wokibaza ko hamwe woyiguma uyibwira ngo urira igiti yorinda ipfa izi ko ari ikijuju atari kuyishira mu mazi, urabona ubwenge bwaho aho buherereye. Rero umuntu ntakwiye gushira ibintu abantu bavuga cane, ahubwo nimba ibi vyanse gerageza mu bundi buzima urabe ko hari ikindi kintu gishobora kuba amahirwe yawe. Hama ikindi naco ca nyuma ni ikintu kidasanzwe kijanye no kuba hariho experience ufise mu bintu vyagiye birashika mu buzima bwawe, warabuze ibintu, warabuze abantu, canke hariho ibintu bigiye bitandukanye vyagushikiye bigatuma ugereranije n'ibyo uriko uracamwo ubu ukabona yuko kumbure bitariko bigenda neza nkuko vyari mu minsi yaheze, bigatuma utangura kugira ishari ry'abantu ubona biriko biragenda neza. Rero ivyo vyose nivyo umuntu akwiye kwirinda. Mu kurangiza reka turabe imirongo imwe imwe yo muri Bibiliya ishobora kutwereka mbega ishari ni iki, mbega twogirinda gute tutagyirinze rizoduteza iki. Umurongo wa mbere rero turaba ni umurongo uboneka muri Samweli wa mbere igice caho ca 18 umurongo wa 6 gushika ku 9, aho tubona umuntu yagize ishari bivuye ku kuba hari uwamurushije amahirwe meza. Umurongo wa 6 aravuga ngo maze mwitabaruka ryabo Dawidi agarutse avuye kwica abafilisitiya, abagore bava mu bisagara vyose vy'Abisirayeli bavyina batamba, baza gusanganira umwami Sawuli bafise udushako tw'ingoma n'utundi tuvuga nk'inanga, bavuza impundu. Muri uko kuvyina abagore bagenda baritabiriza bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi we yica ibihumbi ndiri. Sawuli aca arashangashirwa, iryo jambo riramubabaza, aravuga ati Dawidi bamuhaye ibihumbi indiri, nanje jeho bampaye uduhumbi gusa, none hari ikindi agisigaje atari ingoma? Kuva uwo munsi Sawuli yama araba Dawidi ijisho ribi. Ivyo ni ishari rivuye ku kuba ubundi bamuvuze kiciza, bigatuma wewe wumva ko bababajwe navyo. Hama hari irindi somo riboneka mu Migani igice caho ca 14 umurongo wa 30, 14 umurongo wa 30. Imigani hariho amajambo akomeye avuga ngo umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri, ariko ishari ni nk'ikimungu co mu magufa. Ufise ishari ni nk'ikimungu co mu magufa. Ikimungu ni ukubungwa kw'amagufa. Iyo ufise ishari ni wowe uriko urigira nabi gusumba urya urifitiye. Hariho uwundi murongo tugire duherezeko mu Bigalatiya 5, Bigalatiya 5 kuva ku murongo wa 19 gushika mu 21, haravuga ngo kandi ibikorwa vy'akamere kacu biramenyekana, nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwazi, intonganya, ishari, uburaki, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazobona ubwami bw'Imana. Iyo ufise ishari ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Reka rero tumenye ingene dukweneye kuba kure y'ibi bintu bitera ishari. Ryohererwa ubuzima bwawe, reka kugira ubwoba bwinshi bwo gutakaza ibintu, reka kumva yuko umenga utegerezwa kurenga abantu bose, ahubwo baho ubuzima bwawe, unezererwe ico ushitseko mu buzima. Hama ukaba waryohewe n'ubu butumwa, urashobora kugira sabone kugira uzobashe kubona ibintu vyinshi bigiye bitandukanye bidufasha mu kwizera.